Agateka kazina muntu kifashe uku gukurikira: abantu 5 barishwe, 2 muri bo batowe ibiziga. Abantu 7 barakorewe amabi afatiye ku gitsina. Umuntu umwe yaraborejwe igufa, bimwe bita mu gifaransa torture. N'abantu 3 bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Muri abo bakorewe ayo mabi, abana 3 batarashikana imyaka 18 barishwe, muri abo hakaba harimwo 2 bishwe bakivuka. Abakoze ubwo bubisha akaba ari bamwe mu mbonerakure, mu bagize iperereza, mu gipolisi, mu basirikare hamwe n'abajejwe intwaro. Muri ico cegeranyo haravugwamwo ibitero vyakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho n'ibijanye n'ubutungane. Umuhari iteka urangiza wiyamiriza